nuko inama y'abakoresha imbuga nkoranyambaga irakorana kugira ikureho umugabo Shimamanda n'imbuga ziwe ngo bazifute burundu. Aho aherukira kwicira umugore araho ngo ni nkende. Ibi bintu bikaba vyabishizwe n'umutari n'umugabo bitwa Fernando. Inama yari yateranijwe nakoresha umwanya aregeranya abakoresha imbuga bose nkoranyambaga kubw'uwo mugabo yaguma atuka abandi bagabo ngo nibibwa. Nuko Imana ihezagira isengesho rya Profete Joshua, Shimamanda arafatwa. Bamutwara ku ngoma y'umutware yariho muri iyo misi yitwa Pipiro, aho yari yaravugije amahoro abantu bose bo muri kano karere kubera yakunda abakobwa cyane. Siteri ya mwene Landry Promota, Nerinati mwene Tugambogambo ariwe yahavuye arogana Demana, Kirungo yahoze arongera abagabo, umwana muri mwebwe azomera nka Shimamanda Moses, azoroha atabonye imbono ya Demiri Karani na gatoya. Ceceka mwabana mwe, murondera iki ngaha? Murano masasita yo kurya. twazanye umugabo Shimamanda yahereye kwa Sugujeyi, none ubageze muri politike. Wa musirikare we musirikare, mutwa mutware duga kwijamo ndakumva. ntacyo tuma umugabo mbona no mufungisha abere ubanza gukuba. Uwo mutware nuwahe ashigikira abanyamanyanga? Nimuceceke mwabana mwe mwese nimuhore. Mutware ntiwigire impumyi kandi yitangwa n'umufunga kiwani. Uyu mugabo n'umufunga kiwani, uri umufunga kiwani. Nimumutware kwa wetu, niwe hanura abafunge biwanyu. Mugenzanje dukora akazi tugende. Mutware kwa wetu twagiye. mutware. Nuko umutware bimunaniye kubera watavye imbuga yaramenyereye gukoresha, ahitamwo kubarungika ku mugabo yitwa Wetu, kuko atari irya mbere yaramaze guhanura abantu benshi.
yarahanuye abatwari benshi n'abasani benshi. Fizo na Satwi bo barahuza, na Fabirove hamwe na Bifesi ubu barahuza, kubera uwo mugabo yaje mu karere kabo akaba akubitira abantu bose kugiranira umutima wo guhuza. Shimamanda agenda arakubagurwa mw'ibarabara atwawe n'ingabo z'abasirikare zibiri z'umugabo yitwa Pipiro. Nuko Wetu yitegereje umurongo w'abantu benshi abona. Wetu Pipiro we, mushaka iki ngaha muri aka gatondo? twazanye umugabo muri ano masaa sita. Twazanye umugabo Shimamanda yahereye kuva muri 2016 akora amanyanga, na n'ubu ageze muri politiki. Aheruka kwitwa umugore araho ngo ni nkende. Ni wewe Shimamanda? Urarivuze? Wetu ntukangwe n'ivyo avuze. Yiswe umuntu ngo ni nkende kandi agerageza kutubwira ibintu by'amafuti ku isi. We dogo w'amagi ntibibenye. Uwo magi nguriya Mumuhe igitumbura n'amazi yicare tumanze tuyage. Ya Shimamanda, ija. Nimwiganyire mwe n'umuryango wanyu. Ivyo ndimo ndabizi. nushizaniye kunyenda yirira n'imbuzi vyuriye mwana. Tuyirira nyene. Pipiro we, ahubwo abereye gukubitwa inkoni. abereye inkoni zikwiye. Pipiro we, uracafise umuntu nka kera? Wetu kuva bakingira umwami n'ubundi inzara ntiramvako. Ntacyo tuma umugabo arya kuko no muhesiko. Pipiro we, mumuhora iki? Na n'ubu yiswe umuntu ngo ni nkende. None kuba yavuze ko ari nkende nicyo cyotuma mumuzana nk'ubu bwose? Wetu n'umutukanye umugabo kandi n'umunyamafuti. Niki cyotuma Shimamanda tumucira urubanza nk'uru muriko murifuza? Wetu Shimamanda abereye gufungwa. Bigenze gute na Pipiro? Umupasiteri wacu yari yitwa Joshua, ariko yaramuhinduriye izina amwitwa ngo Sugurujeyi. Amutobera izina kandi abanjyana kwitwa abapasiteri ngo nibibwa. Ikimbabaje cyoco hari umugore aheruka kwitwa ngo ni nkende kandi na ya ngwara y'inkende ataranayigwara bayo. aho uri mukuri Byarambabaje. Nuko utaratukana namutera ibuye. Ntacyo ndamuteye, nibutse ko natose uwundi muntu yaramburiye indero. Nuko rero mw'abantu maka ndababwira ikintu kimwe, reka ndabacira umugani umwe. Habaye umugabo yihitanwa n'umukozi w'Imana. Ubwo bukozi bw'Imana bwiwe yabesha abantu ngo Imana ivuze ngo, bamwe akababwira ngo Imana igiye kuguha umuduga, abandi ngo nabonye ngo bigenze uku, abandi ngo bigenda uku. Ariko benshi muri bo yarababesha, babantu bakarorera ikiringo kuko izogera ivyo Imana yavuze bakabura. Umunsi uri izina uwa mbere amubwira ati isanga Imana yampaye ntigeze nakunda. Umunsi wa kabiri naho nyene ntiyakunda. N'umunsi wa gatatu wa mugabo amaze kubona ko Imana ibeshe wo mu rusengero, yigira umugambi wo guheba gusenga Imana kubera ko yabona kibeshe. Nuko wa mugabo agenda azi yuko Imana ibesha, uruvyaro rwiwe rwose yasize, nta mwana n'umwe yasize abwira ngo yubahe Imana kubera ko ivyo yabonye Imana yamukoreye. Atibagije yuko ivyo bintu byose yabikuye ku muntu mubi ahawe n'ububasha n'umugwaniriza Satani. None hagati ya Shimamanda n'uwo muntu yabesha abantu ngo Imana ivuze ngo ninde akwiye kwitwa ikibwa? Nibaza ko ari uwo mugabo yavuze yuko Imana ivuze kandi itavuze. Nuko Wetu amaze kubabaza ico kibazo bakamwishura, agaragaza yuko uwo mugabo Shimamanda avuga ukuri n'ububeshi. Muntu uriko uratwumviriza uze wirinde kubwira nabo umukozi w'Imana yasizwe amavuta, kandi nawe mukozi w'Imana ntuzovuge ngo Imana yagutumye itagutumye.